Imana impaye ingabire nziza cyane rwose murabona ko vraiment Imana kabisa yarampaye kabisa bamwe bavuga ngo ngaraho Imana iremeye kirangwa kaye sinzi ko kirangwa gakafi mu yitonze vraiment ndashimana ko mpaye umuntu by'ukuri kuri jewe ni mwiza cyane kandi nuwakangaye kuri jewe aya no mbere kasi ku mazina hawe n'ababyeyi yitwa Belize niyo nkuru akaba ari umufasha wanje bagenzi turabaye ikaze kuri Gisha TV turi kumwe n'umushitsi wacu Samuel umukozi w'Imana umuririmbyi twagiranye ikiganiro ca mbere ku bijanye ihiganwa Gisha New Talent canke Gisha ingabire nshasha. Igice ca kabiri canke ikiganiro ca kabiri ni igice speciale, ni ikiganiro kidasanzwe kubera ko tuza kukikorana n'undi muntu. Mu gice ca mbere twari twabaye nk'abamwibagira ariko mu gice ca kabiri byinshi biza guturunira kuri we. Rero nasuye kumwakira umukozi w'Imana umuririmbyi Samuel. Hanyuma Samuel aheruka kubaka Rukristo, aheruka kugira ubukwe, turi kumwe ngaho i Kampala turiko turaganira. So rero twagira tumusabe atwakirire madami, hanyuma ndibaza ko muvuga hanyuma nawe yivuge, hanyuma tuce duhera ngaho ikiganiro cyacu. Ndaguhaye ikaze. Toujours ni Samuel Praise. Musewe ko mwabivuze ni special. Haheze ukwezi kuvuga kuragenda ngira kwegereza. Imana impaye ingabire nziza cyane rwose murabona ko vraiment Imana kabisa yarampaye kabisa. Bamwe bavuga ngo ngaraho Imana iremeye kirangwa kaye sinzi ko kirangwa gakafi mu yitonze. Vraiment ndashimana ko mpaye umuntu by'ukuri kuri jewe ni mwiza cyane kandi nuwakangaye kuri jewe aya no mbere kasi ku mazina hawe n'ababyeyi yitwa Belize niyo nkuru akaba ari umufasha wanje. Belize niyo nkuru turaguhaye ikaze. Samuel mu gihano cya mbere benshi barashoboye kumenya uwo ari we. Samuel n'umukozi w'Imana mu ishengero Grace Community Church irongowe na Pastor Eric Manirambona. Manirambona Eric nkuko nababwiye mu gihano cya mbere nije namureze, hanyuma mu nyuma Imana ibandanye imugirira neza, uyu munsi akari pastor. So yari nkuko nabize mu kiganiro cya mbere n'ubu ndabisubiramwo n'uyu munsi marandyoherwa numvise amakuru yiwe cyangwa ndamubonye kubera ko no mu ishengero ari mu bantu bakora ibikorwa ishengero ryose rigashima, na cyane cyane nzi ko mu ijuru hoho yaba ariko arandikisha. So rero Samuel abi Bujumbura akaba akora igikorwa muri iryo shengero beje kuvuga, ariko uyu munsi akaba ari kumwe n'umufasha wiwe canke madame yavuze ati ni Belize niyo nkuru. Urumva yuko yitiranwa na madame madame twa Keti Belize Mugisha. So rero urumva Belize niyo nkuru turaguhaye ikaze. Twagira tuguha umwanya nawe kugira ngo wibwire inshuti n'abagenzi abakunzi ba Gisha TV, ubibwire mu buryo bwagutse kugira ngo bashobore kumenya muka Samuel ninde. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina nk'uko babivuze nitwa niyo nkuru Belize, nkaba ndi umufasha wa Samuel Ndayishimiye. Nkaba narakijijwe narize Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Nanje nkaba ndi umuririmbyi muri Zion Temple Phoenix ni Arizona. Umva aribyo mu majambo make muri kuba tazi Phoenix Arizona ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, niho
umutambukanyi cyangwa umufasha wa Samuel Ndayishimiye aba rero turagoye kaze Berize. Murakoze cyane. Ya turanezerewe kuba tugufise turi kumwe na Samuel. Mu kiganiro cya mbere hari ibintu yavuze nkamwihorera ndamwihorera kugikona nzi ko namubwira mu kiganiro cya kabiri. Icyo naringira mbere ko bari kuvuga ingene abantu bakuraba muri gitari na gitari bati we natuzova mu nico gitari naco kizokumarira. Ariko ndabizi neza ntakekeranye yuko mu byatumye umudamu agukunda harimo ko ingabire Imana yaguhaye. Yes ahagice wayo. Kubera ko ndabizi neza kuko urabizi umugore canke mu bice byose umugabo cyangwa umugore agira impamvu zituma akunda umuntu. So mu mpamvu zituma akunda umuntu aramukunda d'abord nk'umuntu. Akamukunda kubera afite umutima mwiza. Akamukunda kubera ko ari umukozi. So mugabo araba amahangre yose ntaraba bibiri gusa ngo ndahejeje. So ntakekeranya ndazi yuko n'ingabire yawe iri mu bintu byamunyiganje akavuga ati uyu mugabo ariko aratazira birashoboka nimba baraza muri eglise birashoboka abandi bakaja muri mwemu nawe urimo ni mwemu ariko ku maso gusa ariko arakwitegereza. So nibaza yuko muri iki kiganiro muza kutubwira byinshi ku rukundo rwanyu ku rugendo rwanyu. Rero ngira ndabahe umwanya kugira ngo mutubwire urukundo aho rwatanguriye uko byatanguye uko byakurikiranye uko byagenze gushika aho tugeze uyu munsi. So bisona ngo hari icyo uza kuvuga nawe hari icyo ashaka kuvuga abishatse guciremo nta kibazo gihari. So hanyuma kugira ngo inshuti n'abagenzi ababazi abakunzi abagukurikiranye uri kuririmba muri Gisha New Talent bamenye ko ufite ingabire nyinshi. Ingabire yo kuririmba niyo gutoranya umugore mwiza siko wavuze. So ndabahaye kazi. Murakoze cyane. Ego munavuze ko mwishengero ryanje gacimbiri ayo Grace Community Church Kanyosha uyu niho yaje aranakirizwa. Niwe kanuzi tugenda korera wewe wakije mu 2006. Jewe ico gihe nari muri Pentecost. Wari muri Pentecost. Ubye banje ni Pentecost kwa kera cyane. Ego rero mu nyuma Grace Community Church ndayibamwo kwa muri 2011 mu mpera 2012 uko. Ego we nawe yaje muri 2013 niho yaza. Ego ni ukabatije kuri Alexis Ter muri haje muri rohero niho yagiye kwatirizwa. Ije nari muri rimbo na worship leader toujours. Ego nari nkinatangura maze nk'umwaka. Ego mu nyuma arigishwa kuri by'ingabire aja muri choral ari worship team mukubita akajisho. Mbere unashaka ibyari cyane kuko numva umenga abaringi hari ukuntu tuzi ukundi kuntu ko baringi bakunda inkumi. Rero sinzi ko ari twebwe twenyine tuba twaranubatse muri ubu isi ko mwenga abafise abagore ni benshi sinzire ko bo batabakunze ntabyo nzi. Ariko twebwe tuzi umenga ariko batuzi ko umenga dukunda benshi. Ariko jewe numva ko umenga iki kintu rero ngomba kwigerageza nkori canzanye ibindi bintu kandi cyane cyane abo nigisha sinzi aho banagenda kuresha bina hama shikenda vuga yose urabona ujya muhungu ntara yirwa aravuga ibicanyi n'ibindi rero n'ubumenga ni igihe cyo gutekereza. Araza muri kwa ndamurongora aramwigisha kuririmba. Yego rero turigiye hamwe ijambo ry'Imana turakura. Ego nibuka barema nari umurongozi nk'umurongozi nk'abandi ariko kandi jewe sinigeze nkunda uyu twakundanye bwa mbere kandi nyine ibyo gukundana nabwo ya siko nk'isina ndabiza ariko n'ubumenga ko twatanguye ngene nakuriye muri Pentecost hari ukuntu abaje no muri Pentecost ngene bakura usanga umenga hari ibintu by'ukuri buri kure kandi twaje tuja mu groupe public basanga tuba ku ishuri nagatima gukunda umuntu kazi omba ko hari ibintu byinshi bituma gukora ibyo bintu. Mbega ho uko nano umuntu kugira ngo uje he kandi twigisha ko kubesha ari cyaha. Mbega niyo mbwiye kumukunda kiga 9e kiga 10e bizoherera he nyuma ko ibintu byo kugara tukareka gushika mu za university no kwishuri nawe nakubwige benshi kandi ko narigeze kwa ndonke ngena kurimba muri bakanumira muri Dar es Salaam agenda Nairobi aho nkagaruka mu Menga kandi muri eglise n'umumenga reka ntuze tusinabone bitwa niyo bici. Ariko rero igihe rero kiragera
ndamurongoye yego kandi nibaza ko ndiko navuga yego kubera ingene nari ndamurongoye cyaje kumwe n'abandi ko nariko navuga ku kantu ko nanamutenze waramutenze uramuhagarika umwaka wose cyane arajana mu bihano gose yakoze iki oya hari ikintu abantu baba bagorana ukugorana sukundi ofete jewe n'umuntu cyangwa wagira umukange oya n'umuntu nifuza ko umuntu wese nigishije ikintu akimenya niyo ntumbero yanjye kuko n'ubu ndafise abantu barimba neza kundusha muri eglise nafashije bashika nka 6 barenga baririmba neza cyane ego by'ukuri no muri competition ya gishoti barabaye nuko basatu batarose amahirwe yo gushika kuri ariko nabo nyene bamaze kuja no muri studio gukora indirimbo rero n'ubundi ngaha niba ariko barakora ibikorwa bidekani byiza cyane ego rero hari uko kudatera imbere cyamanza bati bisaba ko mumanza kuruhuka kugira ngo mumanze mwirotwe sinteri wenyine ariko kumwe n'abandi ariko kandi kubera nawe umwaka wose urabahagarika warashitse hafi pastor eri kuramubwira ati pastor yego kuko yarabona ko nanje afise ishaka by'ukuri ryo kubona ko abantu baguma gukora kandi bagagera kure kuko sinifuza je ko ari umuntu namwe n'abaririmba ati umuntu yiza ko doririmba ni yagira ubukwe ntabaranye ko iki gikorwa vraiment tije nzomwirondera kandi azondiha amahera uburyo bwose nakoresheje kugira ngo agereho yarageze ko numva ko ni gikorwa kibisiye kandi ni cimana umuntu kugera kure rero ariko naho muri ico gihe namubanye namu hafi sinamutenze mu by'inzego ni kari mu rukundo arabizi wowe wabyakiriye gute igihe yagutenda bon navyakiriye nyene nk'uko ubundi oya vuga ukuri waranezerewe wararyohewe canke harimo agashavu ushobora kunezerwa baguhagaritse kuko urumva kuguhagarika baguhagarika uriko urakora igikorwa bakubwira ati samedi ugomba kuza muri repetition mercredi ugomba kuza kugira amatravail kwiyumvira umuntu baguhagaritse n'udusubire kuririmba kandi nawe ufise iyo nyota nyene ntivyorosha ariko nyene ushaka kugororoka ico gero niyo ufise umwanka kubera kuguhagarika bon kubera nta mutima wo kumukunda like uko yombera umufasha uko no mubera umufasha nta wari bwaze mbwa harimo akantu ko kumushavura ukavuga uti ya wibona muri kumushavurira n'umuvyeyi urazi gushaka kumushavurira yagushize mu bihano uvuga ati sha mama ntaco reka ni wagenda uvuga tujya mbe yiyemera mwiyibona mwiki ivyo ndabivuze nibaza ko byari kungora nuko mbandanye igikorwa gusaka inzigo waravyakiriye umubonye wamubona gute wabifata gute kubera we yarafise impamvu yavuga ati mwe mugomba gukora iki mugomba wayinkora ibi bintu mwe namwe ntimubibone ni kubera ko ushobora kwitanga mugamwe ntimubibone hari amahera mu mpemba hari ikintu bisabwa kugira ngo je ndabereke bino bintu ndabafashe ndiko ndabafasha kugira mugera ahandi hantu ariko mwe ntavyo mushaka umengo muri ko ariko ubundi uri kuramuvuga nkuko uri kuvugira umugabo wawe yashaka tujye nyuma hariya kumva kwigisha mugera oya ndashaka cyagihe kuko umwaka wose umwaka yabahagarika ukwezi kumwe cyane basi byananira amezi 3 umwaka nyine umureka umuvuga ati none yaragera uwo mwaka sindetemye mu mwaka ariko kubera nyine kantu kari muri bo no kubabara niko katumye amara umwaka kuko byasaba ko utahura ibyo wakoze ko ugaruka naho bari ko mu kwezi cyangwa amezi 2 ugaruka uvuga ati yamara ndabona ko natahuye ibintu bitagenda neza nimfasha hanana kaba ariko ko nyine kumva ko bumva babaye bari bafise imitima babaye bacha bumva ati ahubwo turanabihebye ahubwo ariko tinda bicari ku mwaka nanje oya je naca mpora ntabwo ati okay gushika bazomba ko bikenewe rero nico gituma byatwaye ico gihe cyose kinyana ko ewa nakomesha asikamesha no kwerekana how much igikorwa kiri yo kugira abatawure ko biri serie atamukino ata bidasaba ko ukwega abantu kuko iki gikorwa gisaba ubwitange butagira so 2013 araje mu ishengero arakijijwe mu nyuma arabatijwe agiye muri korale hagiye umuhagaritse muhe mwaka hari 2015 2015 amaze nk'imyaka 3 muri korale kandi urumva ariko licho racyo bisobanura twege twakina basket mu canke football umukinya akomeye avuga ngo mure ni licho urabona ijisho ni ikintu gikomeye cyane umva deza yaramaze kumuririmbyi ufite aho nari nkeneye rero kuba batangura tinyuka guhagamira ishengero kuririmba kurongora kuko urumva
sinashaka kuvuga ngo ndi jenyene nagomba rero gupromotinga bigeme umva imyaka 2 umaze muri korari umumengo uri kuri backing gusoya tangure rero kugira rero hano hacaba challenge so 2016 ramuhagaritse umwaka aragaruka muri 2017 canke mu mpera za 2016 yagarutse yaraciye bugufiya canke yagarutse by'ukuri afise ishaka dasanzwe kandi nibaza ko muri icyo gihe nyine ashatamwe no kurongora yego kandi watangiye kumuha umwanya wo kurongora okay gushika muri 2017 agatima ni kari bwakubite jewe novuga ko byabangira sinzi ko indirect kuko nasanga umenga ndiko ndakeringa cyane sinzi ko byagomba hari ukuntu wasanga umwitayeho cyane gusumba abandi si gusumba abandi ariko nk'uturi muri sport mwaragira na sport naratwara muri sport ko muri indi sako agira souffle ni sport ugasanga rero uyu coach rero muri sport ugasanga nk'uyu menga nije rero nk'umurongozi naguciriyemo ariko ndaguciriyemo Bibiliya avuga ngo imyimenyerezo physique ngo igira ikimaze kuri bikeya none byagenda gute wewe umuntu umunyemhemu ubajane mu myimenyerezo ariko urumva ko birivuga ngo muri mike biri no kuvuga ko hari ibyimaze bimwe bimaze rero muri ibi nabyo naho turasenga tugirana ariko kandi ko mu buryo bw'umubiri barakeneye muri ibyo bike nabyo nyine birafise icyo bimaze rero urumva rero ugasanga kuri kumwige cyane yo mumenga nije naca neba gusigara inyuma kugira amarase umufungira amarase yego cyane ndabyibuka funga amarase ngirane mfata ukuboko umva beri vugisha ukuri ico gihe afunga amarase hari mu akana shani baza ko katari nk'uko nari nkirimo gufungira amarase none umurundi kazi yandi umurundi kazi none ntiwize muri za secondaire Burundi n'ahandi yego okay none umaze kubona umuhungu apfa gufungira gusa wico nyene amarase umukobwa yari juste kumfasha nyene nk'umuvyeyi okay nk'umuvyeyi pastor Eric ni yari umuvyeyi wawe nawe nyine natwani baza ko yobikora oya wibaza mugana byo yigeze akora nuko taba turi kumwe maybe oya Nikora we yarafungiye undi amarase so none ukamufungira amarase ugakwega buke aho ni muri 2017 okay nijyari rero uvuga uti itariki yicanke igihe ki niho numvise umutima ukubita gutya ni wewe watanguye cyane ni wewe yatanguye nije natanguye okay nije natanguye byari gute ingene aho byari bigoreye hari muri 2017 mu mpera aho byari bigoreye rero ingene umuntu rongoye kandi by'ukuri nta musi naje nye banonye barafingi bafise ikibazo bati n'uyu muhungu kumenga inene yari seconde in primaire seconde na university sangi byara inone ari mu biga yuko tu abo ni indirimbo ni intabwe kwikazanura ariko mba byari bigoye kumva ko waravye abantu bose wagiye Nairobi wagiye Dar es Salaam abari nyuririmbana abari Bujumbura imigwi baduvuga ko ari imigwi myinshi nta numuri kurabona umenga ayo kumva menga gatima katanguye byari bigoye cyane ngene katanguye gute ingene katanguye mba ndi muri ibyo bihe byo gutanga kumva ati rero ubu numva ko hari urugendo runini ngomba gufata ndaraba ntanguriye kure kuko nari mfise amakonesanse menshi Dar es Salaam Nairobi Kigali no hanze Buraya yego bari bahari ako nkumva kumenga mbega i Buraya kumenga harimo kandi umenga hari indi nyungu umenga ncamenga ndiko ndaronda numvise ko aje kandi kuma hari kindi ndiko ndarondera naca mpaga kuko n'umumenga kubizaba bingora umugende ko niba ko hari ikindi nyungu ndabihe kuko ndafise n'umuryango babasura bahanze numva umenga jeba niba nampropuje byo hanze nayo mumenga ntibikenewe cyane ubu abantu tuvugana benshi abo tuvugana bari hanze ari nsanze n'umuhungu je nyene bijumbura n'abandi bashikanje babiri gusa n'umumenga birahagije n'abavyeyi babira nta kibazo bari numva n'umuvugo yanje ko je ntashaka kuja byo hanze nta no byumvira by'ukuri numva umenga birahagije kwibera Bujumbura ni rero nk'ubumenga hanze za Canada hari nani maze kuba ama contact mbari kuba America abo tuvuga bakambye ati hari bari nganga
numva ko nshaka umuntu atahura ubuzima bwanje bamwe bwo muri quartier azindagara n'ibitunguru ibyo ari byo ubugari bw'ibigori azi donc ubwo buzima busanzwe bwo muri quartier tubamwo dusanga ni Berize ndabona umenga niwe kandi yibereye Bujumbura tuba muri quartier kandi hamwe none ko wavuze yuko ibyo urukundo atabyo wari uzi atavyo ari bwakore ibyo biharuro byose watangiye ku ibyo biharuro rero ntemu yabikwigishije ni paterenike twariga hari amakuru twigeze kwiga menshi ko twebwe je kubushika n'ubu nabyo ngaha niga kuva ninja muri niga hasa twigisha je classe n'ubu ntirahera nagumye niga imyaka yose mba ya mapisi bya twigisha narigeze kwiga ibintu bya bita affirmation couple mba ari byo byose nize cyane je nibwo nishike rero no mu kwiyumvira uzorongora yari mu byo bari barakwigishije mu bintu nigishije cyane okay impera y'umwaka irageze Berize ari ngaho uramubona ari Bujumbura neza cyane none hamwe no muri quartier murabana bizegwa ni bimwe tubona ibintu nk'uko n'ishengero rimwe n'icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane mbega mutahura gute iby'ubwami hanyuma umunsi umwe wari uryamye wari wicaye wari kuragenda kugira ngo wumve byarasanze ari umuntu tuvugana ariko baje abantu bose bari igitwe twaraganira cyane tukaganira kandi by'ukuri ntari umurongozi sindi ngo ni mwiza cyane ariko nta numwe nshoboye kugumuha amayinite naramuha wari umurungikira amayinite si we wenyine n'abandi yarakenye yarakenye donc udafise utuntu twacumubwira ntiyambwira narumva ko umuntu ambwiye ko atanyishe message kubera yabuze amayinite nari matini sanzwe vugisha ukuri isamwe uvuze ngo n'abandi bose n'abarungikira amayinite vugisha ukuri ninde warungikira menshi gusumba abandi wamwirukana umuhagarika kugira karimwo nyine ibintu bidasobanutse rero uwo munsi uragera ndarivuga ariko rero warivuze gute aho rero niho dushaka kumenya aho rero urazi ko abantu benshi aribo bashaka kumenya ingene wewe umwana yavukiye muri Pentecote agakurira muri Grace atigeze akundana utigeze ubwira umukobwa utishu utigeze umubwira sheri ubudenku hari umukobwa yitwa Berize urabwira umubahuke ndashaka kuguti wamusanze muhira wamuhamagaye ku telefone warungitse aka message by the way yakunda kwambara gute ico gihe yakunda amajipo yakunda amapantaro yarafatisha canke yarorosha gatoya canke yambara ikijipo ca Yesu ikijipo ca Yesu rakibona kinini yambara nyene nk'umwana wo mu gisagara ca Bujumbura nyene muga yisonesa kamene muri eglise nyene harukuru nyene aho bambara ko bambara neza yego rero tariko turavugana ariko nkumbumenga namaze igihe rero nkumbumenga umuntu umenyeye umuntu wigeze gwa umuntu ariko umumenga utanguye kumva n'ubwoba muravye kikamumenga kibu kiratemba waramubona ikibi kumva ubego none kumenga hatanguye kwashasha aho turiko tuja muri fête rero numbumenga ibintu birabaye rero danse ubuso ko turavugana bisanzwe ariko naho turiko turavugana harimo kandi wagomba kwira kuya ndabikikurire ngacange bigende gute ariko nikumenga dutashe ku mugoroba muvuye kuri eglise tukavutashe kumbwira ko namukunda ndabivuga nk'abantu nk'abandi ariko umengo uwo munsi ndabivuze ariko ava warayimubwira muga akayimubwira ibisanzwe nyene uko muga kuri we n'ibyari bisanzwe wari yari nko kuraba temperature yari nko kuraba meteo gutegura akarere bumve none nk'ico gihora imubwira ava we yaca kwishura ngo hari ukuntu abigemere bavuga ngo nanjye sindakwanka nashobora kuvuga ngo nanjye sindakwanka kuvuga ngo nanjye ndagukunda ikiraba kigoye ngo nanjye sindakwanka bigaherera ngaho ariko tumenyeranye cyane rero uwo munsi ndabwiye ko namukunda watanguye gute muri ko murataha muvuye kuri eglise twatashe rero kuri telefone tuvugana rero kuri telefone ko n'umutwe navuga twatashe muri ko muragenda ntaco wamubwiye byari bisanzwe musezerane nkuru bisanzwe ndataha rero mwijoro mu masaa 3 y'ijoro tuvugana twandika yibuka rero namwandika ko mukunda ariko wamwandika akamessage turandika cyangwa ati ndashamwe iyo jambo mwari ko murandikirana bisanzwe gute none ko mwari muvanye kuri ico kibazo rero byo bindi mwandika byari ndico kibazo ariko nuko wasanzwe babaye internet usanga umenga hari ikindi kiganiro kigomba kubandanya kandi ntibyari ibintu bya ariko asanga umenga muri ko muraganira
iryo jambo ndarimansiona umenga ryake nk'ibisanzwe ariko nca wari masonye gute wanditse gute kuba akajambo nkako ntukibagiwe ibi ntabwo turavuga ariko nshashemo ati ariko urazi ko ndagukunda wavyanditse mu kirundi mu kirundi cyumvikana kandi nta smartphone wari ufise kugira ushire kutuntu oya byari ijambo nyene kari kaga telefone gatoyi bwa undi za ntuze nyene za techno zitata bintu birebire birimwo mu rumenga abonye nk'ibisana ariko nshana ko yazi ko nshambuga ati but this is serious ibi biri serious mu cyongereza mu gifaransa navyanditse mu gifaransa c'est sérieux ibi biri sérieux ivya mbere ntiyari yishu wacubona kwishura ibindi bintu bisanzwe nyene ariko mvuze ko biri sérieux aca fata pause agacerera byace bihagarara nta kintu cabandanije urakoze umugabo araguhagaritse muri 2016 umwaka wose hanyuma 2017 uragarutse vers la fin ya 2016 2017 usuye muri korali hama akaguma kwibyirisha ndagukunda bya wewe nawe ukavuga ariko nanjye sindakwanga uri kurabyumva mugabo mu mutima we wumva gute mu mutima navuga ko kubera hari ukuntu muri eglise sinzi ko hari urukundo rwacana umuntu nyene urashobora kumugumira ukamubwira ati ndagukunda nka pasiteri yashaka kukuyambira nyene hari ukuntu muri eglise oya kukuyambira ni kimwe ndagukunda kukuyambira akakubwira ndagukunda ya muri eglise barabikora kenshi umuntu akakuyambira muga pasiteri urabizi ko ari pasiteri kandi afise umugore arakuyambiriye arakubwira ndagukunda ndagukunda yiwe niya Samweli umuririmbyi sico kimwe ariko Samweli yaramenyereye abitubwira ndagukunda urakoze ukamubwira urakoze niyo ukabifata nk'ibintu nyene nk'umurongozi muri zawe nyene kavuga ati ntabwo biri byataye uwo munsi abimbwira rero umva deja nari naratenzwe ariko nari narabyakiriye kuko buriya icyo maze kubona iyo umubyeyi wese ashaka kujya mu nzira nziza agomba kuguhana umaze gutahura ko kugira ngo uje mu nzira nziza wabanje kuguhana atagwa nkuru urimo urabyakira Samweli sinari nkimubona ko ari umwana mubi mbere niho nabona ko ari umwana mubi muri 2016 mu 2016 nkavuga nti ariyemera arishima iki nari byo si bisanzwe ntiyaturiga tukabandanya iki ariko nyene ugasanga agatima kagomba kandi utashe ugacamagara ndi ku telefone kugira babwire ingene ari mubi cyangwa muganire n'abandi kuko turaganira n'abandi nyene twashobora kumuvuga avuga ati frazi ngene shisha gusa ikintu kenshi twaguma twanka hari yarafise ukuntu akara yarakara cane twambaye nk'impuzu hari ukuntu twashobora kwambara nk'impuzu ugasanga nk'ubu yambariye nk'impuzu igera ngaha ku mavi ariko akabona ko umengo wahenye kubera ahavuye yari umupande kote yibaza ko ari kunahangwa de ahane gasamo kumageza rero nuguri murayibasi ngo muze muramanura musi y'intege ngo mugeze ngaha okay ukanyana ukagerageza korosha kugira ngo nawe udatsitaza abantu ku uguma wambaye iragenda uko turabandanya hama nibaza ko ntatebye mu majambo uwo munsi ambwira ko nkunda kuri telefone ndavuga nti ibi ni biki wacu ufata agacereza nkora ndavuga sinasuye no kumwandikira ndavuga biri sérieux akanyandika ngo kandi biri sérieux ngo si bya bindi bya blague menyereye mvuga cyangwa ibintu ndakubwira numva nyene umutima ndavuga ibi bintu ni biki nyene ndumirwa ndavuga donc kubera ukuntu namubona navuga ko je twoshobora na Samweli icyambere ndi umuntu sinzi ko kubera nakuze mbona umuvyeyi umwe simenyereye gukankamigwa simenyereye umuntu ambwira ikintu n'amategeko nawe nkaraba ingene muri eglise ni ku murongo yavuze saa 3 ni saa 3 uza saa 3:30 nta kuririmba yicara hajya no bishobora kweli nzobushoborana nawe numva nanje ko ambwiye ko nkunda nkumengo nanje byukuri nanje numva ko no kuko narabona ukuntu ameze nkaraba icyambere n'umuhungu akunda igikorwa c'Imana byukuri ari impemu y'Imana kandi twese abakobwa tuba turi muri eglise nibo dusengera nibo dusengera urumva n'imbere yaho wari kuramusengera justement kuko urumva
uburyo bwa mwema ariko buri vagema kuko muri mubise ni ukuvuga ngo n'imbere aho yarakura bati cyo mujya mugabo kuko muri eglise iyo uri umukobwa ugomba warahejeje imanite gumutangure kameme ubwenge right ubu wumva nyene ko nawe urakwiye nawe ukaramboga agakwita piano za gitara ari zihindukira kandi niwihende kuko je navuka ibujumbura kuri bujumbura abahungu ndabazi yaca kubita gitari n'ingene rabuhonye n'ingene yambaye n'abavuga pira rero gapira niyo sire babizingere bambaye n'asafubaye ugashuha mutebara ni Samuel na wundi kandi aho kisanga ari nk'abakobwa batatu bose canke batanu amaso yabo ari kuri Samuel baba baharuka ukumva ati vraiment je yoza sino kwanka kuko ndabona n'umuntu muzima kuko hari igihe usanga muri eglise hari abantu mukavuga ati ngerageje kumuraba ntari strong mu bintu by'umwemu kuko utari strong mu bintu by'umwemu ntiwifuza nawe ko mujana kuko uba ukeneye umuntu agusumba ari ku yindi level urantaho ndavuga nti oya nkumva umengo birashoboka Samuel tuzoshobora n'ukuntu umenga arakara ikintu cyose nanje ko atabyimenyereye mu minsi mijo sinamwishuye aranyandikira ngo kutanyishuye message bambira nti turashobora kuganira tuzoganira no amaso mu yandi sindabyemeye kuko udashobora kubimbwira amaso mu yandi shaka kubimbwire mbone ko bisiyabinyere bwari ubwo ko yamenyereye ko atamukobwa n'umwe yari bwaresha abantu bose ukavuga ati uyu afite ikibazo nyabaye abakobwa birirwa baraza muri eglise haraza abakobwa beza kandi rero n'abeza ariko tukabona umuhungu ntashiduka araho ari mu bitara ari mu mpemu tuvuga ati n'ibiki hagiye ko arabaswaganya ijisho hagiye aguma zungurije amaso gusa ariko turabona nyene ko umuntu wese kumva ko by'ukuri Samuel kandi kumva no mu kibano kumva mushingira intahe yo muhungu ariseriye n'umuhungu atirukanga inyuma y'inkumi ataguma kebaguzwa bagati uyu ni wa mugabo kumva ko umuntu wese bikunze Imana ibishatiye umumuha rero Imana irabikora umunsi ukurikira muca turahura kenshi vraiment twahurira muri eglise bihwanye n'inyigisho twiga kwa Pastor Eric avuga ati ibintu byo akujana hariya ntavyo mutume muze muri eglise turahura ngane mwahuriye muri eglise kameme umunsi ijya mbere twahuriye muri eglise okay arambwira ati ndabwira nti waje acapena yuko hari ibintu agiye kukubwira byo kwanura by'indirimbo kumwe muri ko muganira abandi batatu ni ibintu nyene kandi bariko barabaraba abandi batatu muri nawe bavuga ati nukuri bigenda n'ivyo reka kungora hanyuma ndabwira nti rero nibaza ko ataragera nibaza ko nibaza ko hataragera kandi unazi ko ari mubwira ipantaro wumva icuya mu ipantaro mu ishati wumva nyine umuntu imyaka itanu ariko umumenga usya mutinya umenga ino ni acara kubwira mu yarari kandi yarongeka akantu ngo naho abamarayika bobotse yarasaze bagenda ngo n'abamarayika boza ntibikunda ariko akavuga ngo ndagukunda ariko kuja muri ibyo bintu ntibikunda kwari n'abamarayika boza ndiyumva ubwa mbere abamarayika ntibazo kubwira abajishije ncambere naho byo bari byo ko batazoza niho ntinakunda ntakunda ariko ndambaye ibara rero karabaye imbere yaho ntari bwamusoma ntari bwagusoma nawe mugumbirano wera yakugumbirana byo byataye yakugumbirana nta kuntu wegera ngaha gucyanye agarukira canke yaguha gutwe bo arakwiye ati ntibikunda bo je nizera ko icambere wacyutinya uti azova mvuga icyo cyari mu bintu kandi nibyo byatuma ucanganyikirwa hacakurika amaseminere basi yatwigisha ko nakubwira yigwaruka akasha n'amasiyona abantu ariko baraguma poto bariko baragira ingorane ati ni mwihangane hari abaca bimuka amashengero agaca yivuga she's on kuri beside iwanje next ngaha nadukice kibazo canke wari waramubwiye ko wamukubise ipoto none aho mwari ndamugera aho na pastor naco mwari bwamubwiye pastor tumubwiye
vuba okay narabihoze kuko nari mfise n'ibindi bibazo mvuga nkivuga pastor afite ibibazo bindi acambaza njyananira kwishura shabona ko nagiye mu ntege nke ntaza mu zindi nyigisho zo gufasha rero naranabihoze n'igihe yeme ntavyo navuze akubwiye ati ndaba marayika bose ntibikunda bacanganikiwe bandanije igikorwa ariko kandi n'abantu ndondera imyanya duhure ku bikorwa byabo mugume muganira nawe akagukwepa bukewe oya twarabonana uyu rero ntiyatsinda twarabonana ariko akambwira agasubira kandi ati bidakunda ariko arankunda ariko ntibikunda reka dusubire inyuma Deri yari bwakundana we mugana nari bwakundana agenda narakunda imbere muri ko murana Samuel nari icyantu n'ubwira uti ntibishoboka shaje nibaza ko yari umuriro nari mfite wo gukorera Imana ukabona umengo agira gutakariza umwanya nabona ko umengo nsubira inyuma ico ni cambere kigira kabiri gukena ko ntibyarimo kuko wari umuzi ko akenya gukena nta carimo kuko numva ko nimba umuntu afise Imana asa ubutunzi bwose yego ubutunzi bwose mugabo kuko ibyo byose aje kukubwira ko agukunda ntiyaje kukubwira ngo mukundane bimwe bya copine byo gukina ni kugira ngo muze mubane none uri kuramuraba avuza gitari avuza piano muri eglise mugabo uzi yuko na namwe akora ntiwiyumvira uti none muri iryo joro uti naho no mukunda ndamukunda kugira tuje he dushike kuki mu buryo bwo kubaho nibaza ko narakibubajije uko yarambwiye ngo nkuko nabikwandikiye kuri ndagukunda kandi shaka ko tubara ukambera umufasha ndamubaza none ushaka ngo ufashe yego narakimubajije icyo kibazo arambwira ati karamushize ahantu uyu muntu vrema nambwiye ko ndamukunda shaka kumugira umufasha afashe iki koresha umukobwa muri eglise Grace Community biragoye cyane kubera inyigisho reka nabwira ikintu kimwe reka nabasaba ikintu kimwe kubera ikibazo cy'umwanya ikiganiro ntitokigira ngo kirangire birashoboka yuko muzokigira muri babiri hanyuma mukandungikiranuze mukandungikira iyo video tukayigira part 3 4 whatever bihwanye n'ingene muzoba mwakiganiriye cyose kuko ikintu cya mbere gikomeye muri iki kiganiro nuko murabaririmbye muri generation yacu twebwe twarabaririmbye muga imbere yanyu aho ndiko mvuga muri za 2000 muri za 98 9 uza 2000 urabyumva umva mwebwe byaje hafi imyaka 15 so ico gihe twebwe muri eglise wacu imana zose nuko muri korale yiwacu twariseriye na mukino wari urimo ni byatubyeramo havuyemo ibyamwa byiza muri iyo generation yacu muri korale yiwacu havuyemo abapastori harimo pastor Jewe hariho pastor Christian Murengera hariho pastor Aime hariho Aime Ninganza Christian Ndikumana ni yabaye pastor mugana urazi ko ari umukozi w'Imana ageze kure hanyuma harimo pastor Denis mu Bwongereza ari muri Canada havuyemo abapastori n'abagore n'abadamu ba pastori aho bose twari kumwe muri korale so ndazi ico gico ingene byari bimeze ndashobora gutahura igihe cyanyu uko byari bimeze so harimo experience ntiwigeze ukundana yaramaze gukundana ubu rero uraje uramubwira ibintu akubwira negative anyway urumva ni ikintu nkeneye yuko muzova kugira ngo kizobe igikoresho ku bandi baririmbyi bariko baraza ku bandi bajene bariko baraza so nico gitombona ndiko ndacagagura kugira ngo tuze kugira ahantu ze conclusion ariko ndabasaba imbere yuko asubira muri Amerika muze mwamaze kunkorera ikiganiro hanyuma tugishiremo kugira ngo kize gifasha abantu benshi so ubu rero uramwangiye birabaye arahungabanye uriko urabyumva imbere ko ninjira ku kindi kibazo icyo gihe ntabandi bakobwa wewe wari bwabwire ko ukunda canke bari bwakubwire ko bagukunda kuko birashoboka ukaba ukunda Belize mugakwera guhungabana ukabura vuga uti reka mena raba n'ahandi plan B sivyo Belize muri ico gihe nabandi bahungu bari bwakubwira ati mama turagukunda bo muri eglise canke hanze ya eglise reka duhere ngaha mace tuzi wawe ego jewe nkaho niga kuri university hariho harone nabwiye umwe ariko nawe nyine kurangera abatuye umuntu
ntazo tuzoshika mbere nawe tuzoje uwo niwe yari yanyibwiye neza niho nakwegukana kuva mu gitari yaragiye avuga ngo nzobiguha inyishu umwaka uheze ariko haheze amezi abiri numva afise ubundi bari kumwe nagera zine byagenze gute kumwe ngo yaratuhoje sanga ngo ngendana ibitari ngo naco nzomumarira ndakenye ngo nimuririmbye ngo ariko nkenye rero bicabira ndavyumva plan B zari zihari okay cyane uri urahungabanye wumvise kuragerageza za plan B ariko aragerageza za plan B muri ico gihe nko kwivuze wewe waramutinya kubera bwa bwoba ariko wakagutinyuka sivyo aho turi muri 2017 turiko turegereza 2018 niryari bo yakubwiye wi ari muri Amerika cyangwa akiri mu Burundi akiri mu Burundi okay niryari rero wageza ahantu mucoza bita breaking news ni kuvuga ngo mu kirundi ngo kibiriraho niryari Gaberi kuko ico gihe wagumura abana bagerageza gukora utuntu two gukwereka utumessage twinite amayinite yacegira double donc agerageza ico gihe ntabwo nacengiye wacutinya no kurungika naciye ndeka kugira ngo ntiboneka ko bimwe inguvu no ko narankinye yo kwimpressiona wacuja ku mabi sinaba bicane kuko ntumva yuko hari ikintu umva nyine ubukene hari ibintu tuba turibesha twebwe ukabishamwe nguma ngo busenge cyane ariko nibaza ko uri kuribesha ubundi bwo uri kumwe n'Imana urumva conviction muri yo ariko nkumva conviction tumva ariko uwo munsi ari mu kwezi mu mpera z'umwaka nyene kuko hari mbere mu kwicenda aheze nk'amezi 3 kuko mbere mu kwicumi 12 ndandika message nitonze ko kumwifuriza umwaka ko kumubwira by'ukuri gusura kubyura dose kuvuga ko uko byagenze kose namukunda kandi ndamwifuriza amahirwe meza vraiment mu buzima uri mwiza kandi uri umuntu w'ukuri ukwiriye umuntu azocaring ubuzima bwawe sinifuza kubona ko ushobora n'umuntu atazotabura agaciro kawe umwereke yuko uwo muntu niwe mu majambo makeya rero akantu nakandika neza nibuka ari mu masaha ine vraiment c'était jeudi ndi kuri église ko kenshi ava midi n'abandi kuri église ndiko nandika ngira nturirimba Aka message cyandagisiga telefone kuri charge cyandagenda ngarutse kuyitora kumbe nawe nyene ngira byari byaragiye bati wari wamaze kukamurungikira nakamurungikira kuri charge telefone wori kuri église when yari kuri église yari ku kazi yaracuragenda cyandagenda ngarutse nubu ku message hamwe na hejeje namusi mutima ugira ngo wa message yavuga ngo ikigabere nibaza ko ahubwo mengo iyo message so sawa hari avamidi wambajije biteye ubitse neza bisanzwe nyene nkuko hari nyishu hari ahantu maybe ashobora gukunda ariko nari nashize nkuko yari nka message menga yo kuvuga ati rero reka tubandanye nka bene data ariko umve ko hari icyo cyifuzo n'umutima w'urukundo kandi nari gufata neza sinibaza ego no musinyene uwo munsi ahubwo waronyandikiye bite wiriwe gute wabyutse gute urakomeye sawa wirirwe neza hama masaha yine ahubwo ucusanga nakwandikiye niwe waciye umbwira ngo hari message nari ngiye kukwandikira ya nyuma yerekana ko narayanditse nayo wanditse ntayo nabonye narayanditse ahubwo sindi kubibagiye narayanditse ndakwandikiye ndakubwira ko atakibazo kihari ariko ibyo rero kuvuga ko yari yanyuma narikubwiye mu nyuma cyo gituma bimena ko ati ijya yari yanyuma sinzi wibagiye nakubwiye ati ijya yari yanyuma okay naco hanyuma wowe uramwandikira bo hanyuma nyene nce ndamwandikira byukuri yararindiriye igihe nibagiye mengo yabi iryo jambo yarimbwiye kuva mu kwicenda nuko harahetse amezi 3 ariko ndarabi igihe ndamuhaye uyu muntu ntarambi wagira umuhane wa mwaka wose uyu muntu ntarambigwa uyu muntu nta mbona umengo
kuko hari ukuntu iyo umuntu umwanya ataragufise ku mutima agenda Yeah. ababwira nawe ubwiye rimwe kabiri yaze ndamureke si wanje ariko nkabona n'umuntu yagumije kagatima hahandi Yeah. kandi acafise ca cifuzo ejo musuvye hari umunsi umwe yigeze nawe nyine umenga arashavuye arambwira n'ukuri jewe ndashaka ko dukunda ni biki kumengo ufise ikihe kibazo kutanyemerera abamarayika baza ko bazova mu ijuru bakaza nyine nkumva umengo nkagira ubwoba nkavuga kuja mu bintu byo gukundana kuko nigeze kuba nkundana ariko mbona umengo bintwaye kure y'Imana sindonka umwanya wo kunywana n'Imana nk'uko ndabishaka nyumvira none nyine aje gukundana sinzosubira kandi kuja kure ndanabimubwira ndanamubara jewe ubu fise vision yo kubanza gukorera Imana ngije nyene nta wundi muntu nkeneye woshobora kundeka nimba ndi uwiwawe bizokunda maybe next time nimba ntari uwiwawe mu mwanya arambwira ati ryari umwaka 2 3 ndakurindire ryari nkumva kumubwira umwaka ndi uwo mwaka nzoba nahejeje gukorera Imana Imana mbe tuyikorera gushika ryari nkumva umengo ntibikunda ariko nkasubiza umutima inyuma nkavuga ariko wosanga ari uyu nkasenga ariko nkumva agatima karamukunda agatima karimwo nkavuga ariko nanjye agatima karimwo ndamukunda naho mbona umenga arakaze ntituzoshoborana nkamutinya kuko urumva bitewe n'uko umuntu aba yarakuze biragoye ubonye umuntu ari akaze umuntu w'umusoda uvuga ati ntabyo ushobora kwera nyene ndamwemera ndavuga nti turoma kwita ya message iyo message ndayishura ndambwira nti nukuri numva umutima wanje nanje gukunda rero no munsi nanje ndakwemereye ku mukunzi wawe ibintu birebire nyene ego rero radufashe telefone uzora mu message ndayuguruka wandugu wapenzi niko bayita shabana tereka hasi kwanza reka manze chamanze ndazungura kwanda kuri buke ushimye Imana ndagenda yirawa kwanda ati byini byavure mwe ngana cyane kwandika ibunyandikiye nibyo ngwego ore umupanderi bwacho cyo tugira ruwango uwo munsi warayikubise abantu bamenya yuko wagendewe n'Imana yacumenga ni umuntu mushasha rero n'uturirimbo ndashaka kwimagina n'uturirimbo waririmba bishimye nyene abantu nishimye nakoze ibikomeye sinzi uko bivuga biraryohera hama rero ariko byasaba ko tukubonana kandi tukicara tukaganira rero ugende tugiye kwicamwe umenye ngiheze kuko mbana abantu ntwaruse umwanya kwari kurabana nawe nyine umenga yaciye umenga ndubona kamenga hari ikintu kibaye hagati yacu umenga habaye n'ubutinyana n'iki ariko turahura ari turapangira neza ku murongo pastor nana kimuwamu nakimwe namubwira pastor kandi je sinarinzi ko azogenda muri Amerika yana narinzi aho ari mu kwezi sinarinzi rero kuko je sinari wa muntu avuga ngo azongura ibintu byo kwe namba atavugiye ngo kwira mariage manamaze no kumbwira ko 2019 ni gipangira mariage umuratanguye 2017 arapemeye umuratanguye 2018 reka tubike mutambuye cyasanga bon rero iyo byasenge nari imeze nibyo ndiko nabyigeze bibana guma bigeze aho umunsi numwe amusomye ku muntu kubanza kumuraba mu maso oya nta kinyuma oya mwibutse reka ndakubwira ukuri reka tubwire ukuri uyu kubera rero asanzwe ari muri Pentecote gusomana cyari ikibazo kandi wowe urabishaka juste mu kurumva twe tuba twarakundanye uvuga ati gukunda ufise umuntu mukundana gusomana nakaguye ku munwa hanyuma umva ko ari bisanzwe yarinda yagiye umfite ukunda namubwiye ati beretse ukunda kandi ntabwo urimo ariko kubera ndabye ingene muri myaka amikoro nibiki narumva ko hari ibibazo ntaza kwisha kuva se wanyina ndamubuze nyene nkamubwira ko ni wikikintu ndazi ko ari ibibazo bishika binaza kumva kandi ntanyishira bifitiye ishitse acabona ko nagiye mu ntege nke
aca ntwara mu yindi class Yeah. yo gufashwa Yeah. kandi ibyo baca nawe bamwegera bamufashe Yeah. kubona ati ni ikibazo kibaye Yeah. ko kubera bati none ibi bibazo bitabishura Yeah. bireke kandi ndamuha ingene bigomba kugenda tubitwara atawundi umuntu agizene Abigiyemo. abizi Yeah. anabigiyemo ibyo bishe bimutera kandi ikibazo umuntu ninze nemera igihe cyose hakubizana nyene abantu bose babimenya cyo ngira barabinyegeje atahubwo ngira ariko aranginga yakubwira mu bigumize mu ibanga nije nabigurije nabigurije yari yiteze ko ntangwa ku celebra victoire yakubwiye ngo mu bigumize mu ibanga wowe katubibona biri system ndumva we washaka muce mugira pasiteri mubyereka abantu n'ubu bayibone fiyansaye nose ayibone kandi banakora arimenye ko ari we ari watongozi agufata ubwoga bwa ubundi waje nararangiye rero ama nawe ukijira acha baduni umuntu nemeye ntanabiserebre bishiba akanywa abo cyo kindi cyaje nambwe no I'm serious mbere mu kiganiro muzogirana z'umubatsi ico gihe cy'akanywa abumva wabimwemere kandi nawe yabyemeye nta tundi twari ku ruhande akiri ko ari imireste bya seri kuko birashika baza mu muhungu arakunda umukobwa cyangwa umukobwa aramukunda mugabo arabandi ku ruhande atarabasireske nawe uyu unye twavuze yes none ibintu nkamwe ni uzumenye ibibazo kugira ngo tubize icyo azokwishura nawe uzuyimubaze yego ubu rero aho turi muri 2017 muri Amerika wagiye cyane muri Amerika nagiye 2018 mu kwicenda so murabandanije biri mu ibanga ariko kumva birakuruhishije nta kabizu nta nagufata gutya anye bo anyway aho muzohatubwira ubu rero uraje kumubwira uti naro service yarabizi ko wagiye muri ambasade oya ahubwo we yabyumvise nk'igitangaro aravuga ati mu bisanzwe we urumva ko nta gahunda yo kujya hanze yari afite yumva ko umenga ashaka umuntu bakoranire ngaha ibikorwa ngaha kandi gutera imbere nta hantu hamwe umuntu atotera imbere hari abantu babaye muri bino bihugu byacu abayeho neza gusumvya abantu baba za Amerika za hehe so waye Imana itoduhezagira ngaha mu Burundi akumva ko umugisha we uri ngaha Imana izo muhezagira ngaha rero nibaza ko yumvise ko ngomba ngende yarahungabanye baramurwaye kimwe sishobora kumuheba ndamubwira ngo tuhagarike ikindi nta choice ufise nyene ko bibaye uko nta kundi ndagenda nawe ngomba kuzomusangayo ndamubwiye ko narose visa nibaza ko nagiye gupasa visa kwanza bwa mbere mu kwa gatandatu ntibayima ama mu kw'icenda baca barampamagara barayima rero nibaza ko yaramuhungabanije ariko aravuga ati nimba uri uwanje uzogaruka we ni wahungabanye Jesse nahungabanye kuko nari numva ko ashobora guhindura Samuel nari ndamuzi ariko wako kabisa umuti oya ndikomvuga ku ruhande rwawe warumva yuko muri Amerika naho babahungu muri Amerika n'amabiyevere n'ibiki bana naho baba biririmbi baba ibiki Samuel nta wundi kwe narabyumva navuga nti namubye ico nagusezerana nikizohinduka nikijya nyine jewe nzogaruka kandi byizera arabyizera nanjye ku kibuga cy'indege yaragwerekeje oya nyamerekeje yurira Kigali gusa narahaciye mvuye Nairobi hari ibintu bari bamuhaye byo kuririmba nyene w'icyo gihe agenda i Kigali je naciye ngende Nairobi ndabona ndashika Kigali kwaramutsa bariko bitegura kugenda bandanya nsubira Bujumbura ubwo musi yagenda ntimwari i Kigali byaje kumuranga akabijera akaguhaye kuko ahantu yari kumwe na muramukazi oya bo bari kumwe navyo ngene kumenya nta kibazo gusa je nabaje akabizora akaguhaye uramukije umuntu ukamusoma ngaha wakubisa ko ngaha ahantu wakubise ni wegere wasi gato nibaza ko nawe nyine afise n'inyigisho pasiteri yatwigisha hari ukuntu pasiteri yatwigisha kandi nivyo ni byiza ko umwana umwereka ikintu uko kiri ntumuhende nkurumva niwagira ukuntu ubwiza ukuri urumva yakurikiza ala lettre byo pasiteri yamwigishije kandi bitewe nawe naho yaravuye ntiwarize ntimwarize dutandukanye nukuri hafi vraiment nimwarize ega mufise imitima ikomana ye opete nyene umutima ntiwatera jewe nyene ahubwo ubyara nafise n'ikibazo ahubwo avuga ko nzava nabi bivamwe ahubwo kuko byari bimaze guhindura gahunda muri 2019 ariko munagiye itaje cyo gatso kwa mbega we washaka kurongora 2019 eje no mumenga ntavyo kuguma muri
kuko n'unyigisho twigisha ibinyo gutwara umukobwa mukagumana imyanya miremire pastor arabikubate vraiment si byiza bijemwe nyine bari imyaka ibiri ibaye nyinshi ibiri nawe nyine bijemwe wipanze kugira ngo ntibi bintu biri elastic. Okay, so ntimwarize mugabo mwarakarimo akantu murababaye hanyuma gusa kumva ico gihe yavuye muhira agiye turi kuri telefone arurira no mu ndege n'ibyo nagira mvuge voilà gushika hajya babwira mu ndege ati nyama telefone turi kuri telefone mwavuga iki je t'aime bla 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 ibintu nk'ibyo nyene umva ibintu uranje amajambo yo gusenga sinzoguhemukira ibintu nk'ibyo arafashe indege bon ashitse yashitse yurutse indege musaza agiye kumutuba ageze mu nzu telefone yego 2018 agishika nyereke wifi 2018 muri septembre bo arashite muri Etats-Unis entre temps hagati ya 2018 na 2020 kugira ngo aze mukora ubukwe hari abakobwa bakubwiye ati Samuel wamwihoreye tukibanira oya ubone n'abari muri Amerika nyene bandi za Michigan nawe hari yushitse muri Arizona nabakubwiye ati tujya mutabani nibona gitari muri amaze kumubona mu ifoto d'abord ngi hari amaze kumwipangira agishika ati uyu mukobwa agomba za hano aturiya mutabana ari Bujumbura yiribona gitari nayo kurya ntayagira umushaka kwica abo bari bahari abangana 5-10 bari bahari abakudekuraje ntibaba benshi paraporo yabaguha exactement ariko uryumira cyane nibaza kubuza icyo ukeneye exactement hanyuma muca muravugana muti 2021 twapanze 2020 mwatambwe 2020 covid ikiringira shira birajamwe cyatuboneka tubyunguriza muri 2021 mu kwa gatatu naho nyene ntibyakora ho bashe bugara indege y'icyo gusa rugara tubate tugire mu kwa gatandatu naho nyine hagira mu kwa gatandatu bya covid kibazo atari kubu ebana niyo njaga haze ni na covid na bene wabo n'umuryango wa wose mu kwa gatandatu rero ni rero cyo turayipanga mu Kigali biranka Tanzania turabyumvira biranka cyo tugende Kampala mu kwa gatandatu burayi tariki mu jana ringa nabashika tariki bwana narinzi ko aciye amezi menshi mbwa sikirenga tariki imwe na ringa murakoze ubukwe na Pastor Eric araza kudushimira biraryoha yego so ubu rero usigaye uri umugabo nawe umudamu bose vraiment urabona ko bimeze neza ubu rero buca asubira muri Amerika hanyuma muce musenga Imana kugira ngo nawe ugende muri Amerika kugira ngo mwubake urugo na cyane rero mba nicyo kintu nacyo ntabwo kwakira mu mutwe kuko nabona Bujumbura ibintu byose nabibona i Burundi ko nahise nabo tuvuka nababwiye ati Jenzo nanze etazi ni munyikiye tariko inzoba ngaha kandi Imana izondugiriza hanyene nkumva nyene nkabime ariko bitambwe kugenda ko tangwe kuva ko nanje ndiko ndaronde baratwenga cyane ubu rero nawe urumva ko ushaka kubuzina ati kubera impamvu z'umuntu nakunze rero n'ubu ni cyo komeza gushika umwana ni vuba umwana ingabire iri papa ariko mwebwe nta kibazo nawe yobejo ushatse kuvuga muri uyu mwaka yego ni muri abandi ngo reka tubanze turye ubuzima ngo tuzobabyara mu nyuma ubuzima twebwe twatangiye kubujya kuva twakiriye Yesu Kristo n'umukiza amen twatangiye kujya ubuzima uyu no murokoresha aya majambo ne yakwitishije ubona twatangiye kujya kuko muri Yesu ubuzima bujya umutima utekanye kujya ubuzima utekanye amahoro menshi kumva ko wahariwe kumva ko ibyo uronse uyu munsi muri Yesu hari kandi kantu tufise abandi bantu batagira kuko naho uba uri mu bintu bike urumva ko ufise umuhoro umunezero cyane cyane ko hama hari ibyizigiro byakaza kandi kumva imbere y'Imana atakintu kikwagiriza ayo mahoro rero umva umwango urukora y'ubuzima naho benshi batabitahura bamwe bibaza ko mbere turi priva ariko ntituri priva tuba turi mu buzima bwiza cyane yego Zeni mu rero numva babaye baryohewe ushikuye umunsi bameze neza cyane so reka rero turabe kamera ubwira icyo ugiye abandi baririmbyi abajene batararongora bari muri processes cyangwa bari kora byumbira hanyuma reka dutangure kuri Belize cyangwa reka dutangure kuri wewe nawe ubavuga ati abadamu bwa mbere reka dutangurire kuri wewe hanyuma tutetereza kuri Belize muri ko mugira icyo mubwiye
abajene bazokumviriza bazokurikirana kino kiganiro ico mu bahanura muri experience yanyu ugamere ku muntu atacyumvira ko ntacyo namubwiye uyo aracari mu bindi byiyo umuntu ariko kumubwira ko Imana niyo kuri ni ikintu nizera ko Imana ishigikira cyane kandi naho utabona inzira imenye ngene ibigenza mu gihe wamaze kukifuza kandi no kucyumvira ko n'ugitegekanya ko naje nabibonye maragiye ko atakaza ukora niki ariko hageze mu bihe by'amapredote dote iki vraiment byagenze ibyo muzobitubwira ibyo muzobitubwira kandi baza ko cyakiganira sino kwiyemera ariko mu mikoro yanje natanze inkwano para byanye kuvuga ngo bagutanga icyo bagize ibintu nakoze ibyo muzobitubwira kuko rero n'abaca bavuga bati Samuel yarongoye Berize kubera aje muri Amerika ibintu nkamwe ni kuko muri Amerika kuba kera cyane kujayo mugabe ibyo nacyo bibabwiye ibyo nacyo babwiye justement kuba gusa umujene muri rinji batigeze bakubona uri kurasirikira mu Jeep cya Mercedes mu gisagara cya Bujumbura cyagata akiri cyayishakira itike mu isanze benshi bacabyibaza niko bacabyibaza ariko abantu hari na terme nanga cyangwa ngo Berize yamurongoye kandi ari warongoye Berize abantu umukana umuntu droit d'expression irabaho umuntu uko byumvira ariko kubera kandi ubukene kumwemeza uko wiyoya ntibikenewe uwo muntu aravuga uko abyumva ariko uzo mukabandanya n'amahoro cyane nta ngorane rero ndabatera intege cyane n'ababigegereza by'ukuri n'umugisha Imana itanga kubwa mbere ko nk'umuntu muhuza ivyumviro uko mariage yacu je naragize na vision sikina ko ndafise vision iri mariage yaje donc ndafise vision gendera donc un mariage intergénérationnel solide stable et agréable mais qui implique aussi dans l'église locale donc ni mariage iriho kugira ngo ibera akarero génération zoza donc ifise stabilité nubwo iri agréable nje ndavuga mu bintu by'urukundo romantisme n'ibintu nk'ivyo kandi yimplika muri eglise no kuvuga tutariho gusa ku bwacu utubyari ariko kandi ubuzima bwacu nka couple nka mariage twimplika muri ishengero rero umaze kuronka umuntu abitahura tumva gusa ko muzoro nk'amahera hamugende kugira ko bava mu miyaga muzunguruke za Miami muje Dubai ariko muje dukora byose harimo no kubishengero bwa Kristo rero umaze kuronka umuntu nk'uyo umuntu amutera intege cyane ashishikara yego kandi Imana izobikora urakoze cyane karibu nibaza ko nanje notera intege abajene bari nyuma yacu bafise kino cifuzo nibaza ko Imana niyo yatanguje urugo ruraryoshe cyane n'imbere yo kwishengero ritangura sinovuga ngo mvuge birebire ariko urugo ruraryoshe icambere nuko ufite abikunda aguteyarinda kandi akubaha kuko hari ukuntu umuntu akunda mugabo ntakubaha urabitahura ufite uwo muntu rero urugo ruraryoshe nobankuhaja mu Mana ho n'ibindi biraryoshe nibaza ko nta kindi kintu kiryoshe nk'urugo ruri n'Imana rero nobankuhaja nkabatera intege kuko bobandanya kandi bakanasenga kuko urugo rurwanya na byinshi satani ntabishaka ko biba kuko twese twagiye duhura n'ibyo bihe basanga hariya satani aguma ariko kubera muba muri kumwe n'Imana kandi muba mushikamye muri kumurasenga nta kibazo kimeze kiragenda neza yego bari none mu gitondo yakuriye cyane ubona n'ibiranga zisa nta mukino uri mu buryo so turashimye cyane rwose kubona mwashoboye kwemera kuza kuri Gisha TV tugashobora kuganira turibarindire ku kiganiro donc mu buryo bwagutse na cyane cyane muhereye hamwe kuri no na wi hanyuma n'ibyagiye gukurikira dote iki kashi tubwiraho ko amafaranga yo kumudota na gitari urabyumva n'ay'urubanza ingene ndazi ko mwafashanije kandi nibyo abantu benshi bataza gutahura y'amatarito muri Afurika yo kumva ko byose umugabo wari washobora atezwa kubikora kenshi muri Afurika babikora kubera ko byashika ugasanga n'umugabo afite amahera menshi umugore par exemple mugabo uyu munsi birashika umugore akagira amahera menshi
why not umugore wawe kuko mugiye kubaka urugo kuko iwatoziriye ufatire nimba afise uburyo gusuma ko nta giterasoni kirimo cyuko nshobora kugira umugore ahembwa amahera menshi kunsumba cyangwa afise akazi keza kunsumba. So ibyo byose ni ibintu abantu tuza gutahura. So ibyo byose muzotubwira inahe mu buryo bwagutse iri calme nimba muza mwicaye muri sale muyira muri ko muragira iki hanyuma tubandanye twigishe urunganwe hamwe abari inyuma n'abandi bazoza. So ndabashimiye cyane gose Samuel, mwakoze, Imana bagire neza, Beri Imana bagire neza, mwakoze kandi bandanye ibashoboze hanyuma no kugira ngo mu minsi iri imbere aza gusange muri Amerika hanyuma mubaka igikorwa cy'Imana, Imana bagire neza. Murakoze cyane abadukurikiranye, Imana ibahe umugisha.